turi n'iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu bandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure, mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, ku mugabane wa Aziya, ku mugabane wa Afurika, mu bihugu nka Kenya, Uganda, Zambia, Afrique du Sud, Mozambique, Malawi, muri mu bihugu vy'ibibanyi, ubuseruko muri Tanzania, uburaruko mu Rwanda, uburengero muri Congo, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko muri kano gatondo reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Abahinga mu vy'imibano ngaha mu gihugu c'Uburundi barabandanya gusemerera basaba ubutegetsi mbere n'igisirikari c'Uburundi ko abasoda b'Uburundi bagwa ku rubuga rw'intambara, ku rubuga rw'imigwano, kuri front line ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, ko abo basoda imiryango yabo yokabaye imenyeshwa amakuru kugira ngo intuntu iriko irahitana abatari bakeyi kandi banahejeje kubura ababo, iyo miryango ibashe kuronka umuco ku makuru y'ababo babandanya kugenda bagwa muri Kongo. Abasirikare benshi babandanya gusigayo ubuzima, ibiziga birabandanya kuzanwa ngaha mu gihugu c'Uburundi, ivyo biziga bikaba bimwe bishika mu gihugu cacu c'Uburundi bikaja guhambwa ku mpanda, kandi ngo bigahambwa bigafubwa abanyenavyo canke ababo batamenyeshejwe, batazi ukungene ababo icoba carabashikiye. Ng'imbonerakure nizo zirigwa zirimba imva ibinogo vyo gushinguramo canke gufubamo abo basirikari ngaho ku mpanda, aho rero ibintu biboneka ko ari akamaramaza ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Mu vy'imibano, abahinga mu vy'imibano rero bakavuga ko ivyo bituntuza abanyagihugu cane, kandi ngo bigaca intege n'abandi basirikare bashengeye ku rugamba n'abandi benda kujanwayo, ko baba bavuga ko ni mu gihe bazogwa ku rugamba ababo batazohava bamenya icoba cabashikiye canke icashikiye nyene uwabo. Bakaba rero gushikamangaya bariko baravuga ko ivyo biriko biragenda biba ngaha mu gihugu c'Uburundi, ivyo bitegerezwa guhagarara. Igisoda c'Uburundi n'abagitwara harimwo Generali Prime Niyongabo n'akandi kagwi k'abajenero bafata ingingo yo kurungika abo basirikari muri Kongo, kandi bagasubira bagafata ingingo yo kutamenyesha ababo ko uwabo yapfuye aguye ku rubuga rw'intambara, ngo ari ingingo mbi cane ishobora gucafuza mbere n'igihugu cacu c'Uburundi. Tuvuye kuri iyo nkuru y'abasoda reka tuje ku nkuru zivugwa ko umutekano w'igihugu wahejeje kwinjirirwa n'abagwanyi. Umutekano biravugwa ko rero ikibuga c'indege ca Bujumbura ho hahejeje gufatwa ingingo yo kutakira indege zihaguruka ngaho ku kibuga c'indege, ata ndege hahaguruka, bivanye n'umutekano biboneka ko winjiriwe kandi ukinjirirwa n'abagwanyi batari bamenyekana, bakiba amakuru kandi bakaba bashobora gukora buri kimwe cose ku kibuga c'indege ca Bujumbura, hoba kuyovya indege, kuzitwaraho bishakira, ikoranabuhanga ritwara indege canke risanzwe bifashisha mu kuyobora indege ku kibuga c'indege ca Bujumbura, bisiguye ko rikoreshwa n'abandi batari
abo bagenewe canke abasanzwe bayobora indege ku kibuga cy'indege ca Bujumbura, bikaba biteye ubwoba bukomakomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Benshi bakaba barabonye ko ibintu bishobora kuzohava bikwega akarambaraye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni ingorane zikomakomeye rero kuva ikibuga cy'indege carafashwe canke kitariko kirakontororwa n'abajejwe kugicungera no kugikontorora bazwi neza canke bashizweko n'ubutegetsi bahawe ubuzi na leta. Tuvuye kuri iyo nkuru ikomejwe kuvugwa ko nyine bariko barinjirirwa, hari n'abandi bagwanyi bivugwa ko bashobora kuba bari hafi y'igihugu cacu c'u Burundi harimwo Red Tabara. Abo bagwanyi bakaba bavuga ko umwanya ku mwanya bagomba kwinjira bagafata igihugu kandi bagahindura intwaro bavuga ko ari intwaro mbi, intwaro ya CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi, kandi ngo ukaba ufise akagwi gatoyi katwaye igihugu, kanyonya itunga ry'igihugu, kakonona igihugu, kakica igihugu, ngo ataho bariko barakivana, ahubwo igisigaye ni ukuja kugihamba ngo kuko igihugu barakishe. Aho rero bivugwa ko aho bagishikanye ari mu itongo ry'abapfuye mu manga, ariyo bagiye guhamba igihugu cacu c'u Burundi. Ako kagwi canke uwo muhari ukaba uvuga ko rero uri ku rugamba rw'abatabazi bazotabara igihugu cacu c'u Burundi nk'uko biyise Red Tabara. Tuve kuri iyo nkuru tuje mu gisata c'impunzi. Impunzi zahora ziba mu Rugombo zaraciye zimugwa ubutarariye. Igipolisi caraciye gishika ngaho hahoze ari mu ntara ya Cibitoke, komine Rugombo, kuri kino gihe ubu ni mu ntara ya Bujumbura, ntara nshasha ikaba muri komine ya Cibitoke. Aho rero kuri kino gihe Murantunge si komine ya Cibitoke, komine ni ya Bukinanyana. Muri kino gihe mu makomine mashasha, abaho izo mpunzi rero zari ziri ngaho muri Rugombo ya Cibitoke nyine, zaciye zimugwa ubutarariye, aho igipolisi caciye kijayo kirabasaka. Mu kubasaka baciye bibwira ko bagiye gusubizwa bamwe iwabo muri Kongo, ariko ngo siko vyagenze. Baraciye bapakirwa amamodoka baca bajanwa mu kampi y'impunzi ya Cishemere, aho bashitse ngo babasizeyo ata kintu na kimwe babahaye. Izo mpunzi zikaba zavuganye natwe, zivuga ko ataho zifise zo gukika umusaya, kandi ko ata n'amazi meza yo kunywa ari muri iyo kambi. Bavuga ko rero batazi uko bagiye kubako muri kino gihe imvura yaremereye cane canke yabaye nyinshi. Bariko baribaza ko ubuzima bugiye kubagora gusumba, nk'uko bavuga ko leta y'u Burundi, ubutegetsi bwa Gitega, ata kintu na kimwe bwobafashije canke bwamariye abo bapfungwa bo Murantunge. Izo mpunzi z'abakongomani zajanwe mu Cishemere aho kugira ngo babarekere ngaho muri Rugombo, kuko ho vyarashoboka ko ubuzima bwaja kuba bworoha, bari bafise naho bakika umusaya aho bari bari mu Rugombo. Ariko ngo gushika mangaya bakaba batabaza ko ubutegetsi bwogira ico bukoze bukabafata nk'abandi banyagihugu bose ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Niba wakunze amakuru yacu rero, tugiye kuba turayahagarikiye ngaha. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke ugafyonda sabone niba ukoresha ururimi rw'igifaransa. Hama uhejeje gufyonda aho canke ugafyonda nyene follow mu congereza niba arico ukoresha YouTube y'icongereza,
canke suivre muri YouTube y'igifaransa, uca ufyonda na sabone nyene, amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bikazoja bikugerako. Mwe mwahejeje gufyonda kubikora, tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye.